turifuza ko uwo mugambi wobandanya. Tukaba duteye akamo abene Burundi bose kugira ngo ntitubogoze ivyo bibondo vyatanguye gufata iyo ntumbero yo gufungurirwa n'uwo mugambi. N'akaryo keza rero ko kumenyesha abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ngaha muri bino birori ndetse n'abatari ngaha, nk'umuhetsi w'umugambi wo gufungurira abana ku mashure, ko dushimye cyane dushimira ico gihugu cemeye gufata mu mugongo Leta y'u Burundi kibicishije ku mugambi Bige Bose. Uyu mugambi rero uje kuramira urwaruka rwa hano mu ntara ya Ruyigi. Mu bikorwa bitegekanywa muri uwo mugambi hakaba harimo gufungurira abana, kubaka inyubako z'uburiro, iz'ubwiherero. Vyongeye turasavye abo bose ko mwocungera neza izo mfungurwa zagenewe abana, kuko kwiba mwene izo mfungurwa ari uguhemuka. Hariho aho iyo ngeso yagiye iribonekeza, aho abo biravye bogaburiye abana gasanga nibo bariko barabisahura. Kandi turasavye n'abana badufashe mu kuturerekera. Ndashimiye n'abana bo kw'ishure riraho, bo bateye akamo bavuga yuko bafungura ubugari bakabukoza umufa, mugabo imboga zariwe n'abigisha. Murumva ko iyo ngendo atari nziza. Turasavye abajejwe ubutungane, umushikiranganji w'indero ari ngaha, ko bohana atakibabagwe uwo wese azokwagirwa n'ubwo busuma n'iyo ngendo igayitse.